Amahoro nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda sangwa ikaze mu kiganiro Amerika muri ino ndwi, ikiganiro kigaruka ku nkuru yaranze Amerika mu ndwi tuba turiko turasozera. Diane Nininahazwe niwe muri kumwe mu kiganiro Amerika muri ino ndwi cuno munsi. Amerika rero itangaza ko ibandanya kurungika abasirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu ntumbero yo kwama igavye magabo, ariko ikagabisha ko ari nka hamwe hogira uwuyisotora itorera amaboko. Ibi Amerika ibivuze mu gihe intambara hagati ya Hamas na Isirayeri ibandanya kwiha inkumbi ku mpande zose. Amerika isigura ko mu vyatumye irungika ibirwanisho mu karere ko mu buseruko bwo hagati harimwo impungenge y'icuka kiri hagati ya Hamas na Isirayeri gishobora kugira ingaruka ku isi yose. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika Austin yavugiye mu kiganiro This Week ca televiziyo yo muri Amerika ABC. Recently we've seen rocket and UAV attacks. Mu minsi ya vuba ibigo byacu bya gisirikare biri muri Syria na Iraq byagabweho ibitero. Dufite uburenganzira bwo kwirwanaho, ntituzigera twifata mu gufata ibyemezo bikwiriye. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken na waheruka mu rugendo mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Mu kiganiro Meet the Press cha televiziyo yo muri Amerika NBC yunze mu rya mugenzi wiwe Austin. Twifuza kubona iyindi ngwano ya kabiri canke ya gatatu ivyawe n'ano matati. Twifuza ko ingabo zacu canke abakozi bacu bagwa ku rugamba, ariko bikazora mu kabishitse turiteguye. Hagati aho hari ibihugu bibandanya kurungikira imfashanyo abasivile bo muri Palestina. Cindy McCain ajejwe ivy'imigambi mu ishami rya ONU yitaho imfungurwa ku isi PAM mu ntango zino ndwi yabwiye televiziyo ABC yo muri Amerika ko ibikorwa vyo kurungika imfashanyo biciye ku mupaka wa Rafa uri ku ruhande rwa Misiri biriko birakwega amaguru. Twaraye dushoboye kugaburira abantu bagera ku 200,000 tubaye imfungurwa zo mu ijoro, ariko ibi ntibikwiye, ni nk'ima ry'amazi, abantu barashonje. Iki ni ikibazo kiraba akarere kose. Inyuma y'indwi zitari nke inama nshingamateka ya Amerika yari imaze itagira umukuru wayo ku muhingamo wo ku wa gatatu w'ino ndwi, umurepublikani Mike Johnson yaragenywe muri ayo mabanga. Imbere yuko Mike Johnson yemezwa nk'umukuru w'inama nshingamateka mushasha wa Amerika, umushingamateka Michael McCall atwara komisiyo ijejwe ivy'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu yari yabwiye televiziyo ABC ko icuka kiri mu karere ko mu buseruko bwo hagati gishobora kunyurwa no kuba atawutwara inama nshingamateka ya Amerika. The world's on fire. Isi mu muriro. Ivyo turimwo birateye amakenga. Bicira inzira umwansi wacu bikamukomeza. Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, aha niho haciye hagarukira ikiganiro Amerika muri ino ndwi gishimikira ku makuru yaranze Amerika mu ndwi tuba turiko turasozera. Diane Nininahazwe ni jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro cuno munsi. Tuzongere mu ndwiza tubabwira iyindi nkuru izo bigezweho muri Amerika naho utaha.